ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe kubijanye n'indero. Ubushikirangaji bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ihiganwa mpuzamakaminuza yose agize igihugu c'u Burundi. Iryo higanwa rikaba ryabereye kuri Stade Muremera mu Gisagara ca Ngozi ku magenekerezo ya 24 na 25 Ruheshi uyu mwaka. Ku civugo kivuga giti gushigikira inkino mu makaminuza bituma tugwiza umwimbu bikadushikana ku mwidegemvyo n'iterambere rirama. Iryo higanwa rikaba ryari rigizwe n'inkino z'ubwoko butandukanye, kwiruka, gusimba, gukina inkoni n'izindi. Mwijambo ry'ikaze uwaserukiye buramatari w'intara ya Ngozi Manirakiza Diane yarashimiye abashitsi baraho aranabamenyesha uko ubuzima bw'intara ya Ngozi bwifashe muri rusangi. Yongera arashimira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ingene bahisemwo intara ya Ngozi ngwiberemwo izo nkino. Uwaserukiye umushikiranganje yarashimiye cyane intara ya Ngozi yabakiriye, yongera amenyesha ko kuva ku genekerezo rya 28 mu Kakaro uyu mwaka ko hazoba ihiganwa mpuzamakaminuza kw'isi yose. Izo nkino zikazobera mu gihugu c'Ubushinwa n'u Burundi bukaba buzokwitabira iryo higanwa. Abagiye bararushanwa muri izo nkino bararonkejwe ubushimwe butandukanye, imidari, amabahasha, ariko abarushije abandi ku rwego rwo hejuru bararonkeje ibikombe n'imyambaro yo kwinonora imitsi, amamayo, aho kaminuza Rumuri ariyo yatwaye ikibanza ca mbere. Kuri Stade Muremera Uwimana Viviane kubw'imbonesha kure ku Gasaka Web TV.